GNFILMS, God speaks, double favor without limits. GNFILMS, good news films, double favor without limits. Akamuna Jukuri Akamuna Akamuna Jukuri Akamuna amacakubiri afatiye ku madini amacakubiri afatiye ku ntara n'amoko amacakubiri afatiye ku madini kwica imice n'isangano mu bakozi b'Imana by'ukuri Akamuna Akamuna by'ukuri Akamuna. Erega nguye muyabitse ni wowe Akamuna uko Akamuna umvise ndakubwira wa mukobwa we icyo zina sinshaka kucyumva ngaha urabona we ko bwa bujambo bwawe butarahera ahubwo we niwe kuze wa parufe twari turindiriye nicewe nyene Fidelite wa munwa wawe uzi kuwujana ngo hwa uja imbere guhera kwisa n'iminota ubu nyene uvuga wawe ugarukanye ino bibaye ngombwa uze uje ino mwirugu handiho ugacorokwa hakagira ijambo rigufyiruka ndagacibwa yanugenda uraye muri iyi nzu ahandi hari narahasinyiye ugenze make ewe ni karibu n'ukuri wisange yego karibu cyane esa mbeko utubonye ukaca wiruka nk'iyihushijwe warubaye iki oya sheri ahubwo burya kijya kibase nari nteruye c'amazi cari kinaniye ndavuga reka mbanze ndagiture hama nze kubagwa mu nda nisanzuye none ko ninjiye mu nzu hose nkakurondera nkakubura waciye hehe oya nukuri nawe sheri ntibibagiye yuko dufise inzira zinzira n'izisohoka ngaha oya nukuri naciye ngaha inyuma hanyuma canza kumwakira ngaha Fide kumengo none mwamenye mengo murazi naye oya ntawe tuzinanye ahubwo nimbuyo ari we mukenyezi wawe umupfasoni wawe ijoro ryarakururukiyeko warazanye umukobwa mwiza frame yitonda akerebutse azi kwakira abashitsi urumva eka waraguyeko ijoro ryamwururukiye n'ubuntu bw'Imana nagiriwe nanje hama karibu ingo shanda kwereke dushe wisuke kwa amazi hama tukuzimane
karibu. Akamuna byukuri, akamuna ereka, akamuna byukuri, akamuna amacakubiri afatiye ku manini. Mutware wanje, uriya amaze iminsi ndakwihweza, ndabona ko ari ikintu kitagenda neza. Erega ntawe uhisha umwotsi inzira ikirasha. Ndakwibutse neza, ni jewe mudamu ntegereza kukumenya kurusha abandi badamu bose bo ngaha mw'isi. Ubabaye ntegereza kubimenya, unezerewe nkabimenya. Buriya ufise ikiguhangayikishije ndabimenya, kubera ko ufise ibintu byagutesheje umutwe muri ino minsi. Erega ni jewe umukenyezi wawe wo kugushigikira mu bibabaje n'ibinezereye byose. Nta na kimwe utakwiye gufashanya. Umufasha wanje nukuri icyo uvuze nico, kandi sishobora kunyegeza n'ivyo nakunda. Abakera nibo bayamaze ati nta nyana ishobora kuyoberwa nyina nibwo hoba mwiza. Rero ariko icyo cyo cyadukoranije ngaha madame, icyatumye ndaguhamagara si ivyo uri kuribaza. Burya igikorwa nagutumye nturi kuragikora neza. Jewe birantangaza iyo ndiko ndavuga ubutumwa, urabona ko dufise urushengero runini kandi gwitabwa n'abayoboke benshi. Rero birantangaza iyo ndiko ndavuga ubutumwa, nkabona umuntu aje gusenga yambaye ikoti, umumama yambaye imvutano, mumwicaritse inyuma. Ivyo bintu birabaho? Wewe uri gukorana gute na protokole yawe? Mama pastor, nashatse kuvuga iki? Erega wewe hari gihe wibaza ngo baduducisha mwijisho. Habe namba, nimba Bibiliya ivuga ko hariho marayika mukuru, no kuvuga ko na mutoya ahari. Bisigura ko rero ayo maso yawe nimba utariraba neza, ayo maso ni manini rifo kuyakoresha abone kure, abone umukristo nyawe. Simvuze ko bose atari abakristo, mugabo barafise ukuntu bitanga mu gutanga ikigira 10. Umuntu yambaye ikoti, umuntu yambaye imvutano yategetse kwicara mu kibanda cy'imbere. Ko mama mwicarika inyuma, ntibikenewe ko abanyamafaranga bicara ku ntebe z'inyuma, kuko iyo hageze gutanga igira 10 niho batanga gatuburutse, hanyuma urushengero rwacu rugatera imbere. Mbega intebe mu rushengero nizavunika, bajya ba protokole nibo bazozigura. Noneho nibaza ubwira ukuze ko atarenda gusarara, nibaza ko wanaho icyo ndiko ndavuga. Ego ndavyumvise cyane, kandi ndagutahoye, kandi ndagusezanya ko yamakosa atadusubira kuba n'undi munsi. Ngiye kugitunganya hamwe nawe bikunezereza. Hanyuma mukenyezi wanje, wibuke ko ufise amasengesho y'abamama. Rero urakenewe, vyo bavyiza wirukanza ukahagera ku mwanya, kandi muze kubikora kujya nyene. Ariko nico naco nenda kuganirije ko uciyumvire, kuko utagira amahoro mu rugo nanje nta mahoro nogira, nta n'umunezero twogira. No mu rushengero tuvuga mu rugo ata mahoro ahari ntitwogira amahoro. Niyo mpamvu ndagusaba ikintu cyose kikubakiye cyo kimbwira mutware wanje tugitorera inyishu, kuko turumwe. Siko none mufasoni wanje nta kirafa, kandi ugi ikintu ciza kiba mu mwanya wacu. Vyiza ubanza ukitaba amasengesho, hanyuma bisigaye turavugana. Hari kirafa mufasoni ntiri kumwe. Ego urakoze cyane. Sawa, ugira amasengesho meza. Witeho. Merci. Ugeze wana maki. Nyakubaho.
ndafise urushengero ndongoye ariko ahantu naharangiwe n'uwo mwafashije je kintu nifuza nkeneye ko mu rushengero ndongoye abakristo bose bahari ndabifatira mu gahanga bitumwe namwe kugira ngo mumpe ubushobozi bwo kubakontorora bose iryo mvuze ryijane. Nyakubahwa turatakamvye mfasha umubwo bushobozi bwo gukontorora urushengero ndongoye nzoba mukozi. Umva abantu nkawe nibo dukeneye dushaka abantu bigisha abantu iby'abantu bakunda abantu badufasha gukura abantu mu gakiza bakabatwara akayumbe kiye. Reka nkurabi ishengero ryawe ryitwa gute? Ishengero ryanje ryitwa umusozi w'utwumiza ku isi. Ikibazo cyawe kirakomeye cyane. Umuntu mukorana aciye ubwenge kandi yarize cyane arasenga cyane. Ijambo ryo gukora tanga urwanyu buvugishwa wongere ko no kubabuza gusenga hanyuma abandi ba Kristo tugerageza kubatahuza yuko bajya abandi bavankiwe. Igukurikira no kwiga ingene ngo kwirukanwa kuko bazoba basigaye izaba vyoroshe cyane kubafata miri. Echa kabiri wokora genda uzasambanya abantu uzotwazinda uzocikoroza kugira bikunde tanga ibimazo by'amaraso. Igikurikira genda ndera bakugwa amasugi uzura basambanya kijya kimenyetso cy'amaraso asesetse ni kimenyetso gikomeye cy'amaraso abatanzwe. Uracugenda ufata abanyengabiro bose bo mwishengero ugerageze kubazinya ivyo bizonyorohera. Ivyo ni wabishikako nta nkeka imbaraga zo kuzironka. Nyakubahwa nta kintu na kimwe ntokora kugira ngo shikire ivyo nifuza. Yuda uvuze amahoro burya nogira amahoro gute mu gihe akazi nagutumye kasana kakunaniye? No Yuda umviriza nta blague irimo je sindiko ndakina nawe mu gihe naguha akazi kakunaniye mbwira nshiremwo uwundi. None ushaka kuncisha gatwe ga Yuda uvuze? Nani wumva rero uri umuntu w'umugabo uvuze isugi zitatu. Bravo, wow. Urumva abantu kuntu bapfa ubusa ahura hatswe. Yego kabisa. Umviriza rero gahunda niyi bapanga umwe umunsi wiwe. Yego okay uno munsi turi vendredi cagura umunsi umwe wese ndamubona. Ya Yuda Dimash urazimba ndi mu bikorwa vy'Imana. Okay uyo munsi ndawemera ntangorane. Yego mugabo bapange ku rutonde urabizi ko ari ibintu vyihuta. Umva ico nibagiye Yuda zitatu nizike ja mu kazi nyezina urondere n'abandi. Okay yes bravo. Okay Ereka Akamuna byukuri Akamuna ereka Akamuna byukuri Akamuna
amacakubiri afatiye ku manini, amacakubiri afatiye ku ntara n'amoko, amacakubiri afatiye ku manini. Fide, warugiye hehe mwana? Narisimbiye ku ibotike arakantu ngiye gutora. Fide, nagomba ndaguhanure. Barakwivye ariko ntiwigeze umbwira ingene bakwivye. Vyagenze gute? Erega senge, je uburyo nibwemo. Subwo uri muri yumvisha. Je nibwe n'umuntu w'umudamu. Yarandondeye ambwira yuko yandonkiye akazi. Mugabo ugire ndagakore notanga 500. Nanje mu mikoro yanje 500 nta nari kuronka. Ce ndamubwira ko atayo. Erega arongera arandondera. Ambwira yuko yomfasha nanje nkazomushimira mu nyuma ndondere 250. Ndavyemera nikubita hirya no hino urazi kwa kuntu nyine abakobwa twibikira utuntu twose amahera ndegeranya ndayakwiza. Akwiye acambwira ati rero umunsi wo kuza je urabona nakugabanije ku rugero rurenze ishaka nanje inyungu geno ndangurire amavoka n'ibijumbu n'igitoke umanukanire ce ndabidandaza nanje binyungure. Ndagenda ndamuronderera ibitoke n'amavoka bizimbutse ndapakiza imodoka ndaza ngeze kuri kotebo turapakurura haheza kanyisasi sinamenye akamanga niye. Erega nza mbona umuntu w'umuhungu aje yakanuye amaso ngo hewe ngo wa muntu mwari kumwe ngo baramwivye telefone ngo ushobora kudutiza iwawe ngo tukayirondera. Hajya ngo mbe ndamuhereze kagahinda kanje. Erega nza numva umuntu andiye ugwara twe bagombe bakwibe. Hewe nza mbona none harafye amaso kurusha acara mutuka acara vudukisha cariruka. Niho wa muntu acambaza atawo muntu muraziranye ndamubwira oya. Nje ndamubwira ingene vyagenze baca bambwira ko nibwe. Senge gutakaza birababaza. Numvise ntanguye kujugumira umubiri wose, numva ntanguye kuribwa munda, numva diyare neza ziranshwayemwo. Ndatangura ndaya amaboko mera nk'umusazi ndatubwenge. Erege mutahankura ngo mwe muri mwakino gisagara. Je mwari kunora impuzu zimwe nimba nazikoreye ku mutwe nimba zabazimwe ziragenda nk'itiyara sinzi nukuri narahatswe. Olivier, nibaza ko tutocika intege kubera ibigeragezo. Kuko ishengero rya Kristo kuva kera narindi ryarahamwe uhereye ku ntumwa. Ariko kuko kwizera zahindutse intwari zikomeye. Pastor ndavyumva ariko Pastor uri visionnaire w'igishengero sivyo? Niwe visionnaire niwe uzi iyo ryazananye mu mizi. Ariko ni gute unsigura ngene umuntu akoroka mari avuye hariya mu bushorishori akaza akagomba kwiterera ishengero atazi ngene ryatanguye encore plus atana umutima ukwagura ubwami bw'Imana afise. Nakamuna Imana ikima ihishurirwa rya runo rushengero ryadusanze aho twakorera ibikorwa vy'Imana mu Kanyosha. Rero ndaraba nti cyane umukozi w'Imana kandi Imana dukorera ni imwe. Rero ko Imana dukorera ari imwe n'inzira ija mu ijuru ari imwe cyambona ko bino bikorwa ngiye gukora sintovyikorana ndumwe. Rero binsaba ko ndondera umukozi w'Imana bakunda kugira dufadikanye kurongora zino ntama za data. Ico ntamenye rero nuko bakunda yashize imbere business aho kwagura ubwami. Mwene data ujya mugabo n'inzoka imwe mbi. Abantu ubu basigaye biba nabi. Uzi ko hariho n'abandi bakoresha rezo sosio. Burya nturi wenyene. Uho nuko bakwivye ivuye ruguru. Muri kino gisagara hari abantu basigaye biba abandi bakoresheje imbuga. Bakiyitirira abastare. Bakizeza abantu ngo bafise amafaranga menshi. Ariko bikarangira babatwaye n'utwo bari bafise. Bakoresheje imbuga, bakoresha n'amazina y'abastare y'abantu bamenyekanye. Ntivyama vyabaye. Ariko rero humura. Nta kundi ko twari hano twari ngaha mu gisagara nukuri waratabawe. Imagine abamukikuje bose
abakristo bose ubona tuyoboye bose yabagize impumyi ku buryo jewe nitwa ko ari undi umukozi w'Imana ntakivuga ikintu ngo banyumvire none pastor nivyo kuri kubera ko umuntu tomwitwarira ori urushengero n'ugwa Kristo kandi wibuke yuko Kristo yavuze ati ivya Kaisari tubihe Kaisari hama ivy'Imana tubihebera Imana nta mpamvu yo kwivanga mu ntambara y'Imana Imana yonyene irazi aho izoza kubogorera urushengero rwayo ikindi naco uyu mugabo bakunda aturusha vyinshi aturusha amahera aturusha connection bivuze ngo ijwi giwe rigarukira kure gusumba igi wacu rigarukira gutyo rero guhangana nawe nimo guhungira imvura mu muvo igikenewe rero nuko je nawe twokwigira gusenga tukareka abantu bagasigara bavuga ko twavangiwe twatwawe n'ivy'ubuhanuzi nukuri pastor merci beaucoup kandi Imana iguhezagire nukuri mu bantu basenga bakunda Imana kandi bihangana nukuri wowe urimo kandi sinokubesheje ndakugira ko ibintu vyinshi cyane mbona rero umengo n'amasaha karagenda sinzi ko wa muntu yadusaba kuja kumufasha gusengera ca gikorwa twohava dusimbirayo yego okay nuko rero ijambo ryanje riracari hahandi ugende wiyubara burya muri kino gisagara ntihoroshe uragwiza ubwenge igiti nigize gisubire gukora mu jisho kabiri hanyuma fide twe hano turafise intego y'amasengesho tugira dukore none uraza kubana natwe we ntavyo ufise usengera kimwe gusa ubu urazi ko n'imitwaro yabaye myinshi no kuyereka akazi yongiriwe n'amahirwe Parof yaranyemereye yuko agomba cyandonderera nanje kintu nokora rumva mpabwishuza Imana ndanayibutsa n'umusugire binyaruki hanja nitegura ko nkunda Imana yego mukanya duce dutangura genda witegure Fide Changa Cha Hewe waruya tonze amaki ico koze warakameze kweli nubuka karimi kawe nikaragabanuka numvise ko ariko ravugana bigiye vy'ubusuma ingene bakwivye hama ivyo rero watanguriye ko navyo nibiki mukama w'ikigongo ni mpamvu bavuze batamahoro umunyavyaha je navuga iki umunyavyaha baza ngo ni buri mu mutwe wanje je ntabyo mvise mvuga none je ngena nikoreye izo ngorane zawe reka ivyo kahise byarahise jewe kanyana sibyo mfise ngwiki awe kugira ubujambo bw'isi amajambo yose ko muvuga ngaho uri kuraca ubukosiye uri kuraciki witonesha kuri mabukwe witonesha ubutamwitonesha ko jewe uzurazana jewe nyambara ubwo umusabe mugapana kunsabisha nakumvise none nkumvise bikireka ngumundenganya nawe none je navuze iki sha ndakwereke reka nkuvure hamwe n'undi munsi utatse ko muziravuga umenga sinzi ni nyanana we ni cyo kuzamu wamanwa ndakwereke ivyo navyo ngo nibiki Fide iki nguhe gasopo iki je nakoze iki n'undi munsi we bakuntumye Fide ubashatse ko je dushwanira ngaha we nabonye ufise ubujambo Fide nungoloke mereko ngo umeruko uko nyene ora wawe kutunga nakindi kintu cyo guha nzoza ndawuhambura urugira upfuke
kumufuko bono niki wakwata sonofise wewe hakijambo nari muzovuga ringerekeye ningo ninzoca ndayishirako nakuboshe urabona reka ndawufuke neza wose uzoza urawufungura ugira urye urabona basha nukuri unyungurura kabiri imbere yuko ugira ijambo rikuva mu kanwa GNFILMS, God's fix, double favor without limits. GNFILMS, good news films, double favor without limits.